Yego nitwa Melance nimbona benshi banze kuzina ya Dorizo. Nsanzwe ndi umuyobozi mukuru akaba naserukira umuryango Bene Samuragwa ndi amategeko y'igihugu. Umuryango Bene Samuragwa groupe yavutse muri 2019 yitwa groupe ihurikiye yo ya WhatsApp kuri kumbuga nkoranyambaga ivuka kugira ngo twungurunani hamwe n'abarundi babyifuza kugira dushikize ibikorwa ndetse no muzo Bene Samuragwa. Ariko iyo tuvuze umuryango wa Bene Samuragwa tuvuze abantu bagiye hamwe kugira ngo bashikize ibikorwa nyene cyubahiro Samuragwa. Umuryango wavutse muri 2019 yego kandi kubije gihe nyine ukivuka cyangwa kushikirwa mu ngiro ukuva kivutse ibikorwa bishikira Samuragwa wacu haba mu ngiro haba no mu mvugo. Umuryango wa Bene Samuragwa urafise ibintu bitatu nyamukuru bigize akarangamutima kawo. Icyambere no gushigikira no gushikikiza leta mvyeyi hozi kandi senzi ibikorwa twihaye intumbero yo kubaka igihugu tutiriwe turazera inze. Icya kabiri no guca mu makanda ya sabukuru nkuru nziza mu gufasha imfuvyi n'abapfakazi bamwe bafite amikoro make mu kubakira buraro no kumaronsa ibifungurwa cyangwa imiti ku bagwayi. Ubwa gatatu no gukomeza impeso kuko Samuragwa arafise iyo aturuka. Tubwizwa rero gushigikira abamushize imbere kugira ngo arongore igihugu cy'u Burundi. Umuryango Bene Samuragwa wahariwe abarundi bose mu bitandukanye bwabo, ariko hariho abitwaza uburebure ubugufi ndabivuze mu ncamake abo bitwaza ubuhutu cyangwa ubututsi butwa bose baremerewe kuja mu muryango. Ariko ikintu nyamukuru waca bisungana ikihe nukuraba ko nyimba bashaka kuja mu muryango by'ukuri baje kudufasha gushikiza ibikorwa Samuragwa wacu. Mu ncamake uje wemera kuje gushikiza ibikorwa Samuragwa ushigiye utavyemera ashaka uri umuhutu uri umutwe w'umututsi itujana twebwe tujana n'abantu bemeye bakemanga gushikiza ibikorwa Samuragwa wacu. Umuryango Bene Samuragwa bisanzwe bisaba ko ufise hanini bisaba ko ufise telefone ibita Android, telefone ijamo option za WhatsApp na Facebook n'izindi na Twitter n'izindi. Rero ico gihe umaze kuba ukwijamano ibisabwa ngo twabivuze kwemera kuje gushikiza ibikorwa Samuragwa wacu nyine cyubahiro president Ndayishimiye Evariste bisaba ko uca uzana nimero yawe ya WhatsApp turushya mu muryango. Turavuze akantu bita groupe mugabo ni famille ugiyemo ucubona ibikurikira tukatafashanya mu bikorwa kanaka. Ariko hanini objectif yacu ni yuko dushikiza ibikorwa Samuragwa biciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Muri mu gihe dufise iyo telefone ijamo WhatsApp, Facebook n'izindi ushobora nyine tujana mu mwanya. Yego jewe ni ambassadeur Vestine Nahimana nkaba ndongoye inama nkuru ijejwe gukurikirana amakuru mu Burundi n'ibinyamakuru. Harabayeho ibyo gukurikirana cyane amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi uko musanzwe mubizi, nsanzwe ndi muri byo ndabikurikira cyane. Ahasigaye rero buri gihe nkama nabonye abantu bambaye neza, bambaye udupira turi ku mafoto ya Bene Samuragwa, mbese bakaba bakorera ku mbuga ngurukanabumenyi. Abo bantu rero barakoze ibikorwa byinshi kandi bishimishije. Igihe cyose ndababonye bakoze desante narumva ndabakunda, na cyane cyane ko ngo izina n'iryo muntu bitwa akazina keza ka Bene Samuragwa. Nanje narumvise nifuza kuba mwene Samuragwa mu bikorwa kuko nsanzwe ndiwe. Muri make twizera yuko abene gihugu nka bose ari Bene Samuragwa. Nanje narinda muri we ariko mugabo nkifuza kumuba we koko
nkurikije imigabo n'imigambi ya Bene Samuragwa, mwarabibonye neza yuko mu byo bajejwe gukora ari ugushigikiza ibikorwa Samuragwa wacu bisunze iragi basigiwe na sogokuru wacu umuhisi Nkurunziza Petero. Icambere nishimira nuko kumva ndi muri uwo muryango kuri jewe birampa agateka gakomeye cyane, kuko ni umuryango mwiza, umuryango nkunda. Hanyuma kubera ivyo bakora ni ivy'iteka, ni ivy'ikimazi, kuba akarusho nkuramwo nukumva muri jewe mu mutima, ibwina mu mutima ko by'ukuri nshigikiye ibikorwa bya Samuragwa wacu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye. Hanyuma akarusho gahambaye nuko barayamaze bati nyamwigenda ko ntarimira impeshi, ati kandi tubiri tuvurana ubupfu. Abantu benshi ntibakunze kuja hamwe mu gukora ibikorwa, abo bantu rero nabo Bene Samuragwa barakunze kuja hamwe mu bikorwa, kandi mu kubikora babikora atagahato, babikora abisunze ivyo bifuza gushikako, ihangiro bihaye, bakabikora badakorera umushahara, bakabikora badahembwa, ariko bakabikora bisunze kakandi ngo kuja hamwe niyo nyungu ya buri muntu, kuja hamwe nivyo byubaka imitima y'abantu. Kanatsinda hariho n'icivugo canye n'icubahiro akunze kuvuga ati turi kumwe twese birashoboka. Umuryango wa Bene Samuragwa yewe turi kukeve, umuryango wa Bene Samuragwa yewe turi kukeve, umva mukweyubakira igihugu cyacu, umva mukweyubakira igihugu cyacu.